Hello dear subscribers, how are you doing? I hope you are all fine. Ndabaramukije mwese mudukurikirana. Muraho mumeze neza? Nizere yuko mumeze neza. As usual, we are going to learn English vocabulary. Nkuko vyama turaza kwiga vocabulary y'Icongereza. When do we say vocabulary, or what is a vocabulary? Vocabulary ni ijambo iryo ryose useruye uvuze nge bita vocabulary, nge bita vocabulary. Alright, our today's lesson we are going to deal with greetings. Ikigo cyacu no munsi rero turaza kurabira hamwe indamukanyo. It means there are different ways of greetings, but I try to collect some of them. Hari uburyo bwinshi bw'indamukanyo ariko nagerageje gutoramwo bumwe. Number 1, good morning. Good morning. Mwaramutse. Iyo ikoreshwa mu gatondo. Number 2, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mwiriwe. Iyo ikoreshwa ku mutaga. Number 3, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Iyo ikoreshwa mwijoro. Hi. 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 Bite. Hello. Hello. Bite. What's up? What's up? What's up? Ntabishasha. Okay guys, thanks very much for your attention. This is the end of our today's lesson. Ndabashimiye cyane. Hano turangirije ikigo cy'uno munsi. Subscribe to YouTube channel if you haven't subscribed yet. Nimba utaragira subscribe, urasubscribinga kuri YouTube channel yacu kugira utazohora ucikwa n'ivyigwa ducisha ko. So guys, peace out.